yacu twishimira ikwiye amashimwe. Tuzingurura amabibiriya yacu mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo. Turasoma mu gice cya 12 kaduhere ku 46. Yesu yerekana umuryango we bwite. Akivugana n'ishengero, nyina na bene nyina bari bahagaze hanze bagomba kubonana nawe. Umwe aramubwira ati, erega umuvyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze baragomba ko mubonana. Yishura unabimubwiye ati, mama ninde? Canke bene mama ni bande? Atunga urutoke abigishwa biwe ati, ngaba mama na bene mama. Kuko umuntu wese akora ivyo data wo mwijuru agomba, ari we murumunanje na mushikanje na mama. Imana ibaha umugisha muruhukire mu mwami. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndagomba tuganire ku ijambo rivuga ngo ntukamenyere Imana, abakozi bayo n'igikorwa cyayo. Ntukamenyere Imana, abakozi bayo n'igikorwa cyayo. Ntukamenyere Imana n'abakozi bayo n'igikorwa cyayo. Maze minsi niyumvira kuri iri jambo akamenyere. Akamenyere nukumenya umuntu canke kumenya ikintu kugezaho ugera ahantu utakaza ubwiza bw'ico kintu, ugatakaza agaciro k'ico kintu, ugatakaza n'igishika kuri ico kintu. Urumva mwaramenyanye, murazinanye, mugabo hakagera ahantu umenyera uwo muntu, umenyera n'ico kintu gushikaho utakibona ubwiza bwaco, utakibona ubwiza bw'uwo muntu, canke utakibona icubahiro canke igishika, ntubukigirira igishika ico kintu canke ntubukigirira igishika uwo muntu. Aho rero haba hariho kamenyera. Kamenyere nasanze ari uburozi bubi. Kamenyere ni pepo mbi, ni daimoni mbi. Mbi izotuma tutajya mu ijuru, kandi murazi ico duhananira no kujya mu ijuru. Kamenyere nasanze ushobora kuba muri kamenyere ntubimenye, niyo ngorane. Ndashaka dukeburane, twibutsanye, turyana kara. Ndakubwire kamenyere ukwiri, wiyumve muri wewe, wumve yuko utoba usigaye ukorera muri kamenyere, yuko utoba usigaye ugendera muri kamenyere, yuko utoba usigaye waramenyereye Imana, ugakora ibikorwa by'Imana kuko ubimenyereye, abakozi b'Imana ukabamenyera. Ndagomba turyana kara rero, kamenyere iragahera. Numva imaze iminsi mbabaje, numva imaze iminsi ndayikemeya, nawe ndagomba nitwarangiza tuze gufashanya dukemeye kamenyere iragahera. Turasomye amajambo y'Imana. Umwami Yesu yari kumwe n'ishengero n'abigishwa biwe bariko baraganira amajambo y'Imana. Hanyuma nyina n'abashiki ba Yesu ngira bari bamukumbuye, bumva baramukumbuye, bafata urugendo baja kumurondera. Bumva ari ibintu bisanzwe kuja kurondera umuhungu wiwe, kuja kuramutsa musaza we, bumva ari ibintu bisanzwe. Na uwundi ari okipe n'igikorwa c'Imana. Yesu yari okipe, Yesu yari afatiriwe, Yesu yari afise akazi kenshi k'igikorwa c'Imana. Hanyuma baraza, umwe aramurya karaterega, mama nabashiki wawe burya baje ngo mubonane, tubonane. Uyu n'umwanya wo kubonana na mama nabashiki banje. Arabwira ati, mbega mwibaza mama ninde? Barumiwe. Tubona Yesu ubwiwe babaza ngo mwibaza ngo mama ninde? Ngo mwibaza abashiki banje ni bande? Ati ndababwira ukuri, mama nabashiki banje naba turi kumwe, ni mwebwe turi kumwe. Barumiwe ati, jewe muri twebwe mama wa Yesu ninde? Muri twebwe barumiwe. Arababwira ati, mama na bene mama nabumva ijambo ry'Imana bakarikora. Mama na bene mama naba turi kumwe dusangira ivy'ubwami, naba bafise umwitwarariko y'ivy'ubwami bw'Imana. Nibo mama, nibo bene mama, abadufatanije umurimo, abandiko ndabwira bakanyumva, aba turi kumwe muri kino gikorwa, nibo mama na bene mama. Rero mama wa Yesu nabashiki biwe bari baramumenyereye, bari bagiye kumuramutsa nk'uko bamenyereye umuhungu wanje, musaza wacu, bari bagiye kumuramutsa nk'uko bamenyereye. Ariko basanga Yesu arabagiriye akantu, yaraberetse ati kirazira ko mumenyera.
kirazira ko mumenyera muza aho mushakiye ngo mama muza aho mushakiye musaza wacu ndafise akazi yarabikunkumuyeje. Yesu kirazira kumumenyera. Yesu kirazira kumumenyera, ashobora kuguhindurira. Kirazira kumenyera abakozi b'Imana, bashobora kuguhindurira. Kirazira kumenyera igikorwa cy'Imana. Yesu abarabishuye baca baragenderega ntibamubonye. Nta mwanya yarafise wo gutakaza, nta mwanya yarafise wo guta. Ntibamubonye bo bari bagiye kubera babimenyereye, ni umuhungu wanje ni musaza wanje, ariko nta mwanya yatakaje hamwe nabo. Uwundi munsi Yesu usomye neza hariya mu butumwa bwiza, mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice c'indwi uhereye ku murongo wa 36, aho hanaho kavuganye n'amakuru ya Yesu. Yesu yagiye mu nzu y'umufarisayo agiye kumuramutsa. Abafarisayo rero murabizi, abafarisayo akagayo basuzuguye Yesu. Murabizi abafarisayo bari bakamenyereye nk'agatipe kari ngaho kariko karagira amanyanga, agatipe kari ngaho kaza karahenda abantu, kandi mugabo bapfa kukita akagasore kariko karahenda abantu. Barabona ibitangaza akora, barabona ibitangaza akora, barumva ubwenga afise ko atari cyo kimwe n'ubwabo. Hanyuma agenda umunsi umwe Yesu abigira bibona, agendera umufarisayo, yinjira mu nzu yiwe. Agiye mu nzu yiwe haca haza umugore aza yiruka mu nzu y'umufarisayo n'igishika cinshi, aza yiruka. Hanyuma aje yiruka yikubita ku birenge vya Yesu. Yikubise ku birenge vyiwe atangura kuririra ku birenge. Sinzi ngira yarizwa n'ivyaha vyiwe, kandi yarizwa n'ivyaha kuko mu kurangiza Yesu yaciye yamubwira ngo ivyaha vyawe urabihariwe. Kumbure yarizwa n'ivyaha amazemwe iminsi, intege nk'amazemwe iminsi. Yikubita ku birenge ararira. Hanyuma hejeje kurira amosoza yahanaguza umushatsi wiwe, kandi umushatsi wari wubashwe aho hambere muri bari y'Abayuda. Umushatsi wari wubashwe, ariko acarafata hanaguza umushatsi wiwe. Wa mufarisayo yararabatisha, wewe ubu rero niho nkibitahura, nturuwuvugishwa n'Imana, nturuwuhishurirwa n'Imana, kuko yubawe wari gutahura ko uyu mugore bose bamuzi ko ari umunyavyaha, wari kubitahura. Yesu aramwihweza aca bacira umugani, arabacira umugani. Amaze kubacira umugani aca aramubwira ati, yewe mufarisayo, urazi wewe naje mu nzu yawe niwigeze umpa amazi ngo nkarabe ku birenge, ngo nkarabishe ku birenge. Yari imigenzo y'Abayuda. Uronse umushitsi ikintu ca mbere wakora kwari kuzana amazi ukamukarabisha ibirenge, niko kumwakira. Imbere yo kumuha icanywa, imbere yo kumuha icafungura, wazana amazi ukamwoza ibirenge. Kwari ko kwakira abashitsi kwabo. Aramubwira ati, naje mu nzu wawe ntiwigeze kubw'akagaye, kubwo kumenyera ko ndakagabo kagenda, agasore kagenda kavuga amajambo, niwigeze uzana amazi ngo unyoze ibirenge. Nta cubahiro yamuhaye, ntiyamwakiriye nk'umushitsi nk'uko bari basanzwe banabigira, ntiwigeze. Ariko uyu mumama yakize kwinjira muri ino nzu, unyahengeshanije kunsoma ibirenge, ariko wewe ivyo ntavyo wakoze. Ahejeje kumuhanagura n'umushatsi wiwe, yaciye afata parfum imota cyane arayimupompa. Yesu aramupompa navyo byari bifise ico bisigura. Wewe ntavyo wigeze ukora. Hanyuma ngo iki ngo uyu rero niwe munyavyaha. Mu yandi majambo umunyavyaha ni wewe, waramenyereye. Ariko uyu iciza rero cyo kutagira kamenye, uyu mumama yagiye kuri Yesu nk'utamumenyereye. Nico gituma yajanye igishika, ni yaramumenye. Yagiye afise icyo agiye kurondera ku musore adasanzwe atamenyereye, yaguma yiteze ko bishasha. Nagenda kubwira ngo umuntu wamaze kumumenyera nta gishasha kuzanira, nta gishasha kuzanira. Uvuga uti uyu numwe cyo twamye tuyaga, aravugishwa ntiwumve. Uyu numwe twigana, uyu numwe yavuga n'ubuhanuzi ntiwumve, ntiwakire. Ariko uwo mumama ntiyaramenyereye Yesu. Yaravuga ngo niba nyene narimwo birashoboka yuko agira icyo akoze, niko kuza kumwisukako. Kandi yarakironsesha. Usonyaha ku murongo wa 47, no, umurongo wa 48, abwira wa mugore aturahariwe ibyaha byawe.
yaragize icyo aronka. Utamenyereye Yesu azogira icyo amukuyeko ku munsi ku munsi. Utamumenyereye ukaguma umwitega ko bishasha, ukaguma uzi Yesu ko ari umugabo adasanzwe, ukaguma uzi Yesu ko uko yararejo n'uyu munsi ariko ari, numumenyere. Nagenda kubwire ngo ku munsi uzoronka bishasha. Ku munsi azokugendera, azogukiza, azoguharira ibyaha, azokubohora, azokubera inyishu mu bibazo. Kirazira kumenyera Imana, kirazira kumenyera Yesu, kirazira no kumenyera abakozi b'Imana n'igikorwa c'Imana. Biragahera, akamenyere karagahera. Dusomye aha muri Mariko igice cya 6 umurongo, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Yesu anebagurwa nabo mu ntara yiwabo, avayo aja mu ntara yiwabo. Abigishwa biwe baramukurikira. Isabato ishitse acayigishiriza mu isinagogi. Benshi bamwumvise, unyumviriza aha hantu, nshaka kunyumvirize neza. Benshi bamwumvise baratangara bati ibyo byose ubu yabikuye hehe, kandi n'ubwenge ki yahawe, n'ivyo bitangaza bingaho bikorwa n'amaboko yiwe nibiki? Mbega si wamuba inyuma yo kubona ibitangaza, inyuma yo kubona ibikorwa biriko birakorwa n'amaboko yiwe? Murumviriza ukuntu baciye bavuga. Mbega hagataho si wamubaji mwene Mariya, mwene nyina wa Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, bashiki biwe nabo nibari hano iwacu? Ivyiwe birabatsitaza. Nta cyaha akoze ariko yikorera ibitangaza. Ivyiwe rero birabatsitaza. Yesu arababwira ati umuntu avugishwa n'Imana nta buri cyubahiro atari mu ntara yiwabo, no mu muryango wiwabo, no mu nzu yiwabo. Maze ntiyashobora kumviriza ingaruka mbi y'akamenyere, maze ntiyashobora gukorera igitangaza na kimwe atari abarwaye bake yarambitse kw'ibiganza akabakiza. Atangazwa no kutizera kwabo, agenda mu mihana ihakikije yigisha. Ihakikije apani wabo, ihakikije yigisha. Imana idufashe cyane. Akamenyere ni kabi, akamenyere kaduhombya umugisha, akamenyere gatumutakira igitangaza, akamenyere gatumutakira ubushobozi bw'Imana cyangwa ubushobozi yarungikanye umukozi wayo. Kubera iki? Kumenyera biragahera. Nguyu Yesu barumva, mbega yemwe barinze basuzugura uwo Yesu yariko akora ibitangaza. Jeho mpagaza hatani igitangaza ndiko ndakora, ntumva ko birushiriza kutanyemera. Yariko akoresha ibitangaza amaboko yiwe, yariko akiza abagwaye, yariko arabohora ababoshwe, yariko arababohorera ababoshwe n'ibidayimoni bari bamaze iminsi barahevye. Arabikora, baratangara, baravuga bati mbega ubu bwenge afise yabukuye. Bari bazi ko atize, bari bamuzi, nico gituma batangara. Kuko umubanyi aramenya ko wize no kutize nawe nakubona utonze ku ishuri, ntiyumva n'amakuru ngo yarose diplome. Ivyo navyo bari bwumve kuri Yesu, ngo yagiye mu ishure, ngo ageze mu wa 3, ngo ageze mu wa 6, ngo yatoye exeta. Navyo bumvise kuri Yesu. Hanyuma mugabo bakamubona akora ibitangaza, bakamubona akora ibintu bidasanzwe, n'amajambo avuga akaba amajambo y'ubwenge. Ariko mugabo baca baragaruka ati mugabo hagataha nubwo kariko karakora ibyo, uwo si wa muhungu wa Mariya, uwo si wa mubaji kumwe vyama bigushikira, uwo si mbega ni wari kara yo, uwo si wa mubaji, uwo si wa umwe yatubwira ko atize bikanga kuvyo. Numenye yuko ashobora guhura n'Imana ikamukorera akantu wewe mutari kumwe, hanyuma ikamutuma ati genda ubambwirire ngo nawe ukishinga kuraba ujya si wewe nyene yatubwiye ko atize. Aha rero agira avuga iki? Agira ndambike kwibiganza je wenje niere, agira ndambike kwibiganza je wende akashagenda sha. Nawe Imana yamurungikanye ubushobozi, nawe Imana yamurungikanye kugukiza, nawe Imana yamurungikanye ngo wakira igitangaza cyawe, ukabihomba kubwo kumumenyera, ukamenyera icyari, ukamenyera aho yakuriye, ukamenyera ni danje. Hariho imigwi y'abantu karigwa n'akamenyere. Mwumvise ngo murongo wa 4
umuntu avugishwa n'Imana nta buri cyubahiro atari mu ntara, umviriza, mu ntara yiwabo, mu muryango wiwabo, no mu nzu yiwabo. Aba n'abantu baba bari hafi, abantu bari hafi yawe rero uraraba neza, uzohafufatwa no kubamenyera. Abo mubana iruhande, abo mu nzu bo. Ejo nabwiye abagore n'abagabo ntikamenyere ku bagore n'abagabo, komesha tube maso. We muzobana n'umugabo, mubane n'umugore umyaka 5, 10, 30, umuzi neza. Umugabo n'umugore babazinanye neza, umuzi yambaye, umuzi atambaye, umuzi yashavuye, umuzi adashavuye, umuzi muwamuzinanye neza. Murabizi namwe abubatse murabizi, tuba tuzinanye. Umuzi ari karagona, umuzi atari karagona, uzi ivya ubumuzi ko ivya abandi batamuzi ko. Ni hamwe hagarara ukavuga ati sha wa mutware wanje urabizi bya bindi nawe geza, kuko abandi batabizi. Urumva n'umugabo n'umugore kamenyerira bakarira cyane, kandi hari ngo urukundo rwatimvye kubwo kumenyerana, mutazi ko ari cyo byavuye ko. Naho ni kamenyere yinjiye indani muri couple, usanga wamumenyereye nawe arakumenyera. Nababwiye yuko kamenyere tumutakaza ubwiza bw'ikintu canke bw'umuntu. Utakaza ubwiza bwa wa mugabo hari ubwira ngo shu sheri usa nirirenga, utakaza bwa bwiza byazuba wahora umubonamwo, kubera kumumenyera ntukiribona. Kagataye wahora ubona, kubera kumumenyera ntukibibona. Birinjira bukebuke, kamenyere karinjira, utakaza ubwiza bwiwe, utakaza agaciro kiwe, utakaza igishika. Ubu nta gishika, arataha ukamengo ni nk'imbeba ziciye musi y'imiryango, nta gishika, kuko kamenyere kanyaga igishika. Rero birorosha umugabo n'umugore ko iyo pepo ya kamenyere bakubita sawa sawa, ugasanga n'urugo rwarasambutse. Kamenyere yamaze kwinjira mu muryango, kubera rero wamaze kumumenyera, yatagaje bwa bwiza, ucuza kurondera ivyo utamenyereye. Murumva ubusambanyi ukuntu bwinjira mu muryango. Abantu bamenyeranye, wamumenyereye uko bigenda, iby'amabanga yabubatse yabubakanye yabimenyereye, wa wundi uko byama bigenda yabimenyereye, agacaza kurondera icyo atamenyereye. Umugore he yatwawe n'iki na kamenyere. Rero umugabo n'umugore bari mu migwi, n'umugwi wa mbere ukarigwa na kamenyere, n'umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri abagenzi, umugenzi, kumenyera umugenzi biroroshe, ugasanga waratakaje ubwiza bwiwe, waratakaje agaciro kiwe, biroroshe cyane. Abo mukorana biroroshe kubamenyera, abashefu abakozi n'abakoresha biroroshe kumenyerana, ku buryo usanga utabona agaciro kiwe. Umukozi nabona agaciro ka shebuja, n'umukoresha kubera kumumenyera nabona agaciro kuwo mukozi. Kandi burya umukozi hari gihabu w'ikimazi, ariko ugasanga kubwa kamenyera nukibona agaciro kuwo mukozi, biragahera. Ukaronka promotion, ejo ukaronka iyindi, ejo ukaronka iyi, ukazusanga warabimenyereye. Imana idufashe cyane. Kamenyere ni kabi, kamenyere ni kabi, karagahera. Ube maso, nanje mbe maso, nuwavumenyera ngusange wabaye mu bintu kubwo kuri kamenyere. Kamenyere na kanyaga kubaha. Umuntu iyo yamenyereye ntasubira kubaha. Uzuraho umukozi yakumenyereye, yawagaye n'ikirahuri murahakwa gusangira. Yakumenyereye wicara ku ntebe nawe akicara ku yindi, akamenyere kanyaraga kubaha, kakazana agasuzuguro. Wumva ibyo akamenyere kavyara, kubaha agasuzuguro. Ugasanga umukozi w'Imana umengo nico kimwe, muri cyo kimwe. Ububizi ni Uziya niwe yamenyereye abaherezi, aravuga ati abaherezi bagira naje no bigira. Umunsi umwe Uziya, yo reka hano tuhasome, yo mu gitabo kigira kabiri c'ivyo ku ngoma, wumva akajambo ka mbere gatangura. Uziya ni ucumenya uko ukwiye gusenga kugira ntuzu kubitwe na kamenyere. Igice cya 26 uyu murongo wa 16 wumva kuvuga icyaha cya Uziya niko havuga. Umurongo wa 16 uvuga ngo ariko amaze kubaga hambaye. Murumva
Imana imaze kumugirira neza, kandi vy'ukuri Imana yari yamugiriye neza, kuko Bibiri ivuga ngo yakoze ivy'uhora habona ko ari vyiza, nk'ivya se Amaziya, ko na Amaziya yari yakoze ivy'uhora habona ko ari vyiza. Hanyuma akoze ivy'uhora habona ko ari vyiza, Imana imugirira neza, imuneshereza intambara, kuko n'ukuri Imana ukoze ivy'uhora hashima, ndakubwije ukuri nayo ntishobora guhora, nishobora kuzinga amaboko, iragukorera ibitangaza. Hanyuma Uziya rero ngo ariko amaze kuba gahambaye, yishira hejuru mu mutima wiwe, bituma akora ivyo kugabitanya, acumura kuhoraho Imana yiwe, kuko yinjiye mu rusengero guhoraho akayonsereza imibavu ku gicaniro ihora yonserezwako. Uyu yari Uziya, yari umwami, ntiyari umuherezi, byari byagenewe gukogwa n'abaherezi. Yari umwami rero, abaherezi bakorana n'abami imbere, aratinda arabamenyera, arabona ko bijya bakora byo konsa, ye bama babikora, abona n'umushefu wabo naje no bikora. Usomye hepfo rero, Uziya umunsi urizi nabaze kubaga hambaye, amaze kubona navyo ko yobishobora, amaze kubona Imana yamugiriye neza, Uziya yiruka nka mu rusengero, afata imibavu, atangura guhereza. Umuhereza arinjira, ahamagara abagenzi ati muze murabe ibara riraguye. Umwami yagiye, bari bazi ko ari danje ikomeye kuza gukora kuja ku gicaniro atari we wabigenewe, bo bari bazi icyo Imana yabivuzeko. Baravuga bati karabaye. Umuherezi yegera maze Azariya, umuherezi acarinjira amukurikiye, ari kumwe n'abandi baherezi buhoraho 80 basidukiye rimwe baze kuraba kayazwe. Umuntu yinjiye mu bitari ivyiwiwe, kubwo kumenyera ko ari bisanzwe nawe yobikora. Abantu babahizi 80, abantu babahizi babuza umwami Uziya, baramubabarira baterewe Uziya, si igikorwa cyawe konsereza uhoraho imibavu, nica abaherezi bo mu ba Aroni barobanuriwe kwama bo bayonsa. Enda va ahantu hera, kuko ucumuye, kandi ibyo nta cubahiro bizoguhesha kivuye kuhoraho Imana. Maze Uziya cararaka, umviriza, yongera ikibi mu kindi, yongera ikibi mu kindi, aho kwihanura acararaka. Kandi murazi ko uburake budakora ibyo kugororoka kw'Imana. Kandi yari afise icotero mu ntoke agira ngo yose iyo mibavu, akirakiye abo baherezi imibembe isesa mu ruhanga rwiwe, akiraho nyene imbere y'abaherezi mu ngoro y'uhoraho, iruhande y'igicaniro cyonserezwa kw'imibavu. Maze Azariya umuherezi mukuru n'abandi baherezi bose bagize ngo baramuraba, babona imibembe isheshe mu ruhanga rwiwe, bakwakwanya kumusunikira ngo have. Nawe nyene ubwiwe yihuta gusohoka, kuko uhoraho amuteje ingwara. Nuko umwami Uziya arinda atanga kiri umunyamibembe, aca inyuma y'amazu, baca babajana kure. Aziziki kumenyera abaherezi, ivyo bakora nanje no bikora. Urashobora guhagarara umuntu akavuga bijya avuga naje no bivuga, haraje hagataragurika. Sinzi uwo numvise ariko aravuga umukozi w'Imana ngo haraje hagataragurika, niyo vuga gumye hamwe. Erega umwe wese nuko yahamagawe, ngo haraje hagataragurika, ngo bijya avuga rero natwe twobivuga, kandi umuntu agumye hamwe. Urisura ko wobivuga, aho guhagarika aho wobivuga. Zamuravuga ibyo mwitondeye. Nguyu Uziya yarabamenyereye bijya bakora n'abaherezi, ndabimenyereye. Nawe acarafata aja kwigana ibyo atahamagariwemo, hanyuma acasesa imibembe. Izi ni ingorane zishika ku bwa kamenyere. Imibembe ngo arinda apfa ari umunyamibembe, umugabo yari umunyacubahiro, yabaye umwami, yakoze ibyiza, iherezo riba ribi kubera akamenyere. Burya turashobora kurangiza neza, bambe kurangiza nabi, kubera twatanguye neza mu vy'imwemu, mu nyuma turabimenyera. Ibikorwa vy'Imana turabimenyera, kuja mu rusengero turabimenyera, kuririmba turabimenyera, gusenga turabimenyera, ukaza usanga twarabimenyereye, iherezo rikaba ribi umuntu atabaye maso. Imana idufashe cyane. Haleluya. Na Sawuli nivyo vyamushikiye, aja gutanga ibimazi mu kibanza cya Samweli, ngo yatevye, ngo bijyamagira na jewe no bigira, aja gutanga ibimazi, yarahasize amabwena. Imana idufashe cyane. Haleluya.
akamenyere rero karanyaga umugisha. Mwumvise aba bantu bo mu Binazareti, Abinazareti bahombye ibitangaza, Abinazareti Yesu yaciye hava. None woza kubwira abatari ko barakumva, wokorera ibintu abantu badashaka. Erega burya dukizwa no kwizera, ibitangaza bidushikako kubwo kwizera. Burya ico kiri mu bintu uyu munsi biriko biratuma ibitangaza bidakorwa mu nzu y'Imana. Urazi bariya bose zijya ntumwa bavuga ngo kira mu izina rya Yesu. None je hose namanda bivuga, none umukozi w'Imana wundi ntiyama bivuga. Erega ntimwave mwibaza ngo barikebagura. Ikiriko kirabuza ibitangaza uyu munsi nukwizera kw'indani muri twebwe, nukutizera abariko barakoreshwa n'Imana, nukutizera ko bishoboka, nukutizera acara hava yigira za Kaperinaumu, yigira za Korazini, yigira za Betsaida, aza gukorera ibitangaza kubera iwabo bamugaye, kubera iwabo babona ko ari umubaji, iwabo babona yuko ari wa muhungu wa Mariya atize sirtu, babona ngo ntiyize, nta bitangaza yahakoreye. Acara babisa carigira, bahomba ibitangaza, bahomba gukira ingwara kubera akamenyere. Uziya atahana umuvumo kubera akamenyere. Mikali kubwo kumenyera umugabo wiwe Dawidi, Mikali yajari atambira Imana. Mikali erega ntiyarazi, erega Dawidi mugaho hamwe yasigwa amavuta, erega Mikali ntiyabona, ntiyarazi ubukozi bw'Imana bwa Dawidi aho buhagaze, ntiyarazi ubushobozi bwa Dawidi aho buhagaze, ntiyarazi imigenderanire y'Imana na Dawidi ahigera. Hanyuma Mikali aja mu idirisha, abona umugabo wiwe ariko aratamba anezerewe ko atahukanye isanduku y'isezerano ku mukirimba, anezerewe yibuka iyo Mana yamukuye mu ntama, yibuka iyo Mana yamuneshereje za ntambwe, yibuka iyo aratamba ati ngiye iratashe ku kirimba, aratamba ariginagura, umutamana urakoroka. Mikali aramwihweza, siwe ati ndakurindiriye urinjira, ndakurindiriye. Agira arinjira ati aribagira ko ari n'umwamiga. Hanyuma Mikali nawe yavuze ati simbona urinjiye. Agira arashika ati mbega hewe, uyu munsi wabaye agahore mwami, gushikaho wikiza umutamana imbere y'ubukobwa bushumbiye abantu bawe. Apana n'ubukobwa budushumbiye, bushumbiye mu yundi majambo burasuzuguritse. Imbere y'ubukobwa bushumbiye abantu bawe ukikiza umutamana nk'uwabaye vyenywe, nta nisoni. Dawidi aramwiweza ati sha nariko nigina, nariko niteragurira hejuru uwanyimitse, uwashize ngaha atariso nariko niginagurira uwanyimitse, uwampaye ubu bwami niwe nariko nzorushiriza kumwiginagura imbere gusumba so. Yari karambuza no kuba muri kino kibanza cyari ciwanje. Mu yandi majambo nzorushiriza si uyu munsi gusa, acaramuhebuza ati neco uzozibona ndazitaye. Mikali bahereza bavuga ngo acapfa atabonye akana. Mikali atahukana umuvumo, yagiye kumuha remarque nk'umuntu amenyereye. Umugabo wiwe yibagira ko ari umwami, yari karatambira uhoraho, yibagira ko yari umukozi w'Imana, yahamagawe n'Imana, yasizwe amavuta n'Imana. Imana idufashe cyane. Aca afataro, urazi kubwo akamenyere ko ushobora kuhandura umuvumo. Umukozi w'Imana yari kuguhezagira musogo, niwe yivuga ati turasenga ngo aho wakuye ngo bigwere. Harega hajya umuvumo ucuza. Erega bojya uturasenga, nibona niyo dusengera abageni basambanye bakongera bagasambana, twe turabasengera. Haraba basambanye ntibavyemera, urumva ntibabivuge, kandi dufise devoir yo kubasengera. Mugabo oriye yo kwaki ajya amasengesho tugira ngo Mana bahezagire, bihinduka umuvumo, bihinduka umuvumo yo Imana kuko ibibizi kandi urazi kudaherereza urubanza ku utarubereye. Ikizigororotse ababereye umugishira wubaha, ababereye umuvumo ikawubaha. Imana idufashe cyane. Kamenyere karagahera, katunyaga ibishika, katunyaga urukundo rwa mbere, katunyaga urukundo rwa mbere. Kamaze gukuraho urukundo rwa mbere, ibintu bigaca bya mbere byari byiza bigaca urazi abanyefeso bandikirwa icete ngo ndazi ibikorwa byawe, ndazi ubutame bwawe no kwihangana kwawe, arabashima ngo ariko rero ni hatari.
karagahera ngo ariko ndafise ico nkuga yako ngo ndakuravye ndabona ko wahevye urukundo rwa mbere urukundo rwa mbere kamenyere kanyaga urukundo rwa mbere umwe wahari uvuga ngo ndagukunda ntiruba rukigoboroka kubera iki mbwira abagabo bamaze imyaka 30 bubatse reka ndeke na 30 nivugira itambeka konja kure burya hariho abatakivuga za shu hariho abatakivuga za sheri hariho ku munsi muri message babonanye yari ndagukunda sha ndagukunda nayo muri fiançailles hoho ni hatari muri fiançailles ni ndagukunda nkajana ku munsi ndagukunda nawe musa nawe uvuga nkawe ibyiza byose hanyuma ndagukunda rirasohoka ariko rero kamenyere urugo rwamaze gushingwa kamenyere kari ngaho ukarondera ko umugabo abwira umugore ngo ndagukunda ukarondera ko umugore abwira umugabo ngo ndagukunda barabivuga incuro n'incuro none rwa rukundo rwagiye burya tumaze kubana ahubwo niho hakoreka ibintu byinshi ku buryo womengo hariho ikintu mukundira yego umengo mumaze kubana niho haboneka icyanyamukuru wo mukundira ndagukunda kuko wambyariye abana wihanganiye byabise na n'umugabo kamubwira ati ndagukunda nawe kuko wazanye zijya mbuto zijya mbuto iyo tizitaza nta nivyo bise wari kubishika ko sangabe eka burya twese duba dufise igikogwa umwe agashima undi agashima ndagukunda kubera ibi haba hariho nibindi hariho niba bagurira imiduga hariho ababazanira amakado hariho abagira gute ariko usanga kamenyere kuvuga ngo ndagukunda bipfa kure mbere hariho n'abatigera banabivugana birakwiye yuko hagera igihe ukamubwira ati burya nubu ndacyagukunda rega kubivuga navyo birakenewe hari abavuga ngo mvugisha ibikogwa eka cyagiye kutavugisha ibikogwa n'umunwa wawuvugisha ntiwavugisha ibikogwa gusa n'umunwa warawuvugisha kubera ko ubunaho erega usubiye ukabivuga binagura urukundo sinzi ko muntu ahura birongera bikanagura urukundo birongera bikavyura uburyohe ninde yoko nkakubwirwa ngo ndagukunda nta numwe birakwiye rero tumara imyaka kamenyere karagahera kanyaga urukundo rwa mbere katunyaga urukundo rwa kera karagahera binyaga urukundo twakunda Imana ubwa mbere tugikizwa dutigita mu rusengero nukuri uyu munsi jewe ntabaye mu rusengero nukuri kazoba ari kamenyere nyene kuko ntijijwe ikikogwa nakoze kiruta ibindi narabaye mu rusengero mu gatondo no mu gutaha mvuye ku kazi habe igikorane nikihabe naca ku rusengero imbere yo gutaha mbone ko ndungurutse inzu y'Imana umwungera hari yambwira ngo Imana iguhezagire hoho nkaba ntahanye igunira ryavyo nkaca ntahanezerewe narabaye mu rusengero kamenyere karanyaga inyota yo kuba mu nzu y'Imana kayimenyere karanyaga inyota yo gukorana n'abandi hariho abantu uko batanguye bakorana n'abandi babihevye ngo nakazi kenshi Imana yoka kwaka rero kugira ube mu rusengero hari n'abama bakabura nkabona ntibaje mu rusengero hari n'abadakora bataza mu rusengero ni hari abashomeri bataza mu rusengero ugira hamwese murakora ugira kuwa mbere saa 6 urahaba cyangwa mu gatondo urahaba cyangwa ugira kuwa gatatu urahaba imisi yose kubera iki kamenyere nibisanzwe kamenyere karaje nukiba mu nzu y'Imana uwabaye umukirisi wo kuwa Mungu ubitewe na kamenyere ntiwabimenya ubifata ibisanzwe uzuravyita ufise akazi kenshi naho watewe na kamenyere ntiwabimenya kamenyere karanyaga urukundo rwa mbere kamenyere ni kabi kamenyere kanyaga amasengesho nubu gisenga umaze kumenyera kuririmba kugira ngo wisonzeshe usengera iyo ngabire bica kure uvuga uti ndazi kuzikurikiranya n'amavuta yanje amavuta yasanga ko hari igihe umuntu aririmba tugakorogoshogwa ugakorogoshogwa ukibaza mbega araheza ntaheza mugabo ariko arazikurikiranya nezaga ziriko zirakurikirana mugabo kumva ukumva umenga amatwara atobotse mugabo ingabire irimwo kamenyere kakunyaga gusengera ingabire kakunyaga amasengesho
nubu gisenga kubera wamenyereye umugabo nubu kimusengera kubera wamenyereye umugore nubu gisenga ibintu byose ntubisengere kubera iki wabimenyereye kudandaza ndabimenyereye mfise ikiganza ciza kugira ngo wisonzeshereze ubwo rudandazwa rwawe bigaca kure ndabimenyereye kuri indege nja kurangura ndabimenyereye ubimenyereye sanga umunsi umwe Imana yo kugirira kana kanyaga gusenga kamenyere umuntu akamenyera gusenga agiye kuryama umuntu akamenyera gusenga afungura umuntu akamenyera gusenga kubera nshitse mu rusengero reka mpumirize bikaba bya kamenyera urazi ko bitinda bikabiha iyo uri muri kamenyere ntibiryoha wumva atagishasha wumva ari vya bindi iyo rero utacumva yuko hari kibuze uba warapfiriye muri kamenyere kaba karinjiye karakugize umuja umuntu ataratwagwa nako arumva ati no kuko numaze imisi senga no yenda maza meza ngahe ntasengera wa muhamagaro nasengera cya gikorwa Imana yampamagarira ndamaze imisi nisonzesha ubu rero ngiye hehe ngiye ngo gutera indirimbo naherutse no kubisengera ukumva ko hari icubuze ukumva yuko wamenje ukumva yuko kutabisengera ushobora kubura n'ico uvuga ugatinya yo urazi kamenyere kanyaga gutinya Imana kanyaga igitinyo kanyaga gutinya Imana usanga ari bisanzwe Imana erega Imana si onkle Imana mwibaza ngo ni data wacu ngo ni ba marume eka Imana ni Imana Imana ni Imana kandi izokwama ari Imana ibihe byose nuyimenyere rero ivya onkle bishobora guhinduka ivyabandi bishobora guhinduka ariko Imana ni Imana kandi izoguma ari Imana nuyimenyere reka ivyayo reka ivy'Imana tubikunde twame tubona ari bishasha kamenyere kanyaga kubona ikintu gishasha nta bishasha ni vya bindi nta bishasha ariko utamenyereye agira igishika nditeze ko Imana ikora bishasha nditeze uyu munsi nditeze ibyiza gucisha muri kanaka urazi kubera kamenyere ko abantu babazuvuga ubutumwa bwiza mbega urazi uko vyagenze mwijoro mbega inyuma ya hamwe wamwumva waramenye imigenderanire bagiraniye n'Imana mbega ko Yakobo yaraye yiseguye ibuye yarungitse umugore n'abana ati bamuragenda urazi ko Yakobo yabashikiriye ari mushaje mwijoro rimwe Imana yakoze ikintu ikamuhindura izina mwijoro rimwe Imana yakoze ikintu bagasigara bamubona agenda hinyiza batazi uwo bahuye Yakobo bamubona ari mushasha vyahindutse yahawe izina rishasha mbega ahubwo umubona abantu mwo vya bindi umenyereye ijoro uramenya uko bigenda reka kumenyera sha bizoguhombesha umugisha biguhombesha amavuta urazi ndakunda hamwe nubwo ndiko ndavuga abakamenyera hariho abantu bagendanye n'abakozi b'Imana banyigishije namwe niyumvira ko sanga ntibagize akamenyera uwa mbere ni Elisa iyo amenyera Eliya urazi ko ijya migabane biratari kuyironka baragendanye akaguma mubonamwe ubushobozi amfe tugendanye n'umukozi w'Imana ukagenda uko wapi wanyene waciye uba muri kamenyere kuko burya Imana itoranije umuntu ndababwire ego biratugora hari igihe usanga umuntu vyamugoye mugabo sha numumenyere nubwo vyo mugora ntumumenyere ejo bishobora guhinduka hanyuma iki Imana yamushizemwe ikagihagararira ikavuga no nubwo vyamugoye je nari namutoranije nubwo vyamugoye nari namwizigi ibi bintu arimwo bitukisha izina ryanje no harageze ko ngira ico nkora Imana igakora bikaba bishasha hanyuma kaza ari mushasha nawe yahaguruka nawe yo ugasanga utashuko kandi Imana yamurungikanye bishasha nkuko nababwiye Elisa niyigeze amenyera Eliya yagumya mubona nk'umukozi w'Imana aguma mubona mwo bishasha kuburyo yamubwiye ati burya ngiye gutandukanywa nawe aravuga ati oya sindakuva inyuma aguma mukurikira kubwo kutamumenyera amukura ko imigabane ibiri y'ingabire ziwe icompa ugendanye n'umukozi w'Imana ukagira ico mukurako bizokwerekana ko utigeze umumenyera haleluya kuko umukozi w'Imana utamumenyereye uguma witeze naho uyu munsi yogira intege nke urarindira ukavuga ngo mbega niba ari devoir yawe yo kumusengera parayere iba ari devoir yawe yo kumusengera hanyuma
uravuga uti reka ndindire ejo, reka ndindire ibyo ari byo byose. Mbega urazi ko hari habagwa warigeze kubona bahagaze bakoreshwa ibitangaza? Reka ndindire, ya Mana yamukoresha cagiye, kumbura uyu munsi ishobora kugira ikikoze, reka ndindire ntubu umuhombe. Elisa agira icyakuye kuri Eliya, kubera iki ntiyigeze amumenyera, yaguma amubonamwo ubushobozi, amubonamwo ko ari gukoreshwa n'Imana, makara atandukanywa nawe, agira icyaronse amukuyeko. Imana idufashe cyane. Hari undi mugabo yagendanye na Yesu atigeze amumenyera, Yohana intumwa. Murazi ko yari Bibiliya atubwira ko ari we yari muto mu bandi, ariko kandi yarabanye na Yesu cyane mbere gusumba n'abandi, kuko we yama mu gikiriza, ariko aravuga amakuru ababwira ubutumwa bwiza. We yakira kubona Yesu yicaye agaca yigira akigaramira mu gikiriza, urumva ko yari hafi cyane. Ariko Yohana arafise icyo yakuye kuri Yesu, tukibonera hamucete muri gikete cya mbere cya Yohana, niho wumva ugatahura neza yuko hari icyo yamukuyeko. Igikete cya mbere cya Yohana umurongo wa mbere haravuga ngo icyari uhereye ubwa mbere na mbere, icyo twumvise. Murumva ko nubwo bagendana atamumenyereye, kubera umenyereye umuntu uratinda ugatakaza n'ibyo akubwira ntuvyumva. Wewe aravuga ngo icyo twumvise, icyo twabonye n'amaso yacu, bisigura ngo yari yarabicakiye, icyo twitegereje intoke zacu zikagikorako, ibyo kuri jambo w'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwerekanywe turabubona. Rumva niyasamaye ngo abimenyere, bwarerekanywe turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira ivy'ubwo bugingo budashira. Mbega iyo bamumenyera Yesu, urazi ibi bintu ko tutari kubironka. Iyo intumwa zose zimenyera Yesu, kandi barabanye akanya ijya myaka, abantu birigwana uretse akanya gato yabivana mwasimbiye ku musozi gusenga, ahandi baba bafatanye begeranye nawe nyene kumumenyera byari byoroshe, ariko nibigeze bamumenyera. Yohana gushika avuga ibi tubabwira nibyo twabonye, nibyo twumvise, nibyo twikorakoreye. Yavuga kubera yaramukorakoye, yarabizi nibyo twikorakoreye. Haleluya. Tukavyerekwa icyo twabonye tukacumva, nico tubabwira namwe, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kandi natwe dufatanye na Data wa twese n'umwana wiwe Yesu Kristo. Twanditse ibyo kugira ngo umunezero wacu wuzure. Yohana nigeze amenyera Yesu, yaravuga gacakira, yaravuga kumva, yaravuga karaba, yarakora karaba, ku buryo mu nyuma yavuga ibi ndiko ndababwira nivyo niboneye, nivyo nikoreyeko, nivyo niyumviye n'amatwi yanje. Araza suka abasukira ivyo yakuye kuri Yesu. Ariko umaze kumenyera umuntu niwumva nivyo avuga, ntacu mukurako. Aba rero baragendanye na Yesu ntibamumenyera, bisigura yuko natwe bishoboka ko dufatana na Yesu ntitumumenyere, ko tugendana n'Imana yacu ntituyimenyere, ko tugendana n'abakozi b'Imana ntitubamenyere, tukagira icyo tubakuyeko. Amavuta Petero yarafise yakuye kuri Yesu, ubushobozi aba Yohana bari bafise babukuye kuri Yesu. Nukuvuga hari icyo bamukuyeko imisi bamaranye. None ukendane n'umukozi w'Imana utahuko. Imana idufashe cyane. Ututahana umuvumo aho gutahana umugisha w'Imana. Pawulo na Baranaba usomye mu byakozwe niyo mu gice cya 13 uhereye hariya ku murongo wa 46. Pawulo na Baranaba bariko babwira ubutumwa bwiza abayuda, hanyuma babutera ibitugu. Ku 46 haravuga ngo Pawulo na Baranaba bavuga bashize amanga bati byari bibereye ku ijambo ry'Imana ribanza kubwirwa mwebwe abari barirungikiwe, barabayudaba. None ko murishibuye baca bararishibura. Kubera iki? Mbega mwaza ko barishibuye kubera iki? Bariko babibwirwa na Pawulo umwe bamenyereye, na Baranaba umwe babana, baraca bararishibura. None ko murishibuye mukibura ko mutabereye ubugingo budashira,
duhindukiriye abanyamahanga baca barahomba agakiza, bahomba ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kubera iki? Kamenyere. Barabamenyereye, barazi ibyo Pawulo yahora akora, barazi ibyo yahora avuga, barazi ukuntu yahama abakozi b'Imana, baca bararishibura ati hoje ntabyo mufise ngaho mutubwira. Barahava bahindukirira abanyamahanga, bahomba ijambo ry'ukuri, bahomba ubutumwa bwiza, bahomba ubushobozi bwari muri Pawulo. Murazi ko yari afise ubushobozi bwo gukiza abagwayi, n'umutamana wiwe n'igitambara, wazana igitambara yaragisengera, yashika agashira ku mugwayi agakira. Ivyo byose barabihomba, aca ahindukirira abanyamahanga. Imana idufashe cyane. Harimwe agahombo kanini muri Kamenyere, harimwe agahombo gateye ubwoba, agahombo kabi. Imana idufashe cyane. Hallelujah. 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 Wamani migabo yo gutungana, ube muri Yesu wa Mungu, uzokunda biwe, uzokunda hariho umuti kugira ngo ntitugwe muri Kamenyere. Umuti wa mbere ni wo kuguma muri Yesu ukamumwumvira. Umuti wa mbere ni wo kuguma muri Yesu, ugume muri Yesu wamumwumvira. Icyo akubwiye ugikore, wumvire ijambo ryiwe. Iki jambo ry'Imana ridusaba ugikore. Nagira ndakubwira ngo muri ico gihe ntuzogwa muri Kamenyere, bizoguma ari bishasha, kuko Yesu aguma avuga mu ijambo, aravuga. Urazi no kutizera ijambo ko ari ibintu bituma umuntu amenyera. Ijambo nitwaribamwo tukaryizera, bizoguma ari bishasha kubera kugira umariye Bibiliya amajambo yose arimwo. Nukuri hazoba haciye igihe, kuko ijambo ryiwe riguma ari rishasha. Nawe wosubira mu gasoma ryarindi uzosanga bibaye bishasha, biza bivuye kuri Yesu, bigira ico bikoze muri wewe. Hanyuma Kamenyere karanduranwe n'imizi muri wewe. Tugume muri Yesu twame tumwumvira, tugume muri Yesu twumvira ijambo ryiwe, tugume muri Yesu tumunezerererwe. Kamenyere kanyaga gushima. Urazi iyo ubonye udafise ishimwe muri wewe, uzumenye ko Kamenyere kaguteye. Kuko hari igihe ushima ukumva ko ufise ishimwe rishitse, n'igihe abantu batagira ishimwe, gushima Imana, gushimira abantu, umuntu akamenyera ngo nibisanzwe, biranyaga ishimwe. Ariko nitwaguma muri we tukamwumvira, n'ishimwe rizobandanya kududubiza muri twebwe. Urukundo tumukunda rubandanye kuba rushasha. Imana idufashe cyane. Kadusozerere muri igitabo cete Pawulo yandikiye Abanyefeso, ucuva hasi dusenga Imana. Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2, duce dusenga Imana idufashe, idushoboze. Nibaza aho navugiye ko wumvise yuko baba umaze kugwa muri ako Kamenyere canke atakari umuntu nanabimenya ko ariko katumye asubira inyuma. Hari kindi kiri très important ari nibagiye. Kamenyere gatuma tuba abanyedini. Kamenyere gahindura umuntu w'umunyedini. Ntiwavugira ngo abanyedini n'abamizurima, abanyedini n'abakatolika, mu baporoti harimwe abanyedini. Kuba umunyedini nukuvuga ibintu udakora, nukuvuga ibintu udashitsa, ukitwa ngo uri muri iryo dini mugabo utarikura nabikora, utarikura nabishitsa. Kamenyere rero gahindura umuntu umunyedini, agasigara avuga Yesu wo kumunwa atamigenderanire, asigara avuga Imana yo kumunwa atamigenderanire hagati yiwe n'iyo Mana. Akamenyere rero gahindura abantu abanyedini, kandi abanyedini ntibazoja mu ijuru. Eka nta munyedini azoja mu ijuru, hazoja abantu bakijijwe, bafise imigenderanire myiza n'Imana, bafise ubusabane n'Imana, ariyo intimite n'Imana. Hagera igihe bakagira ubusabane, bakagira imigenderanire iryoshe, bama muri ivyo abo nibo azi kandi nibazotwara. Ariko Kamenyere kaduhindura abanyedini. Umuntu akaririmba ari umunyedini, umuntu agatonda mu masengesho ari umunyedini, umuntu agahagarara agakora ibintu ari umunyedini akwiye. Rero Imana idufashe. Nico gitumye
mbinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa ryanyu. Uwaduhamagaye agomba ngo tubane, uwaduhamagaye agomba ngo tugiranire imigenderanire myiza, uwaduhamagaye aragomba ko tugera igihe tukamushima, uwaduhamagaye aragomba ko tubana hafi na hafi. Tugende uko bibereye ihamagarwa ryacu, no kuvuga ngo tuze dushima Imana kubw'ihamagarwa ryacu, ariko kandi tunasengera tunereka Imana ibijyanye n'iryo hamagarwa ryacu nicyo tugomba ko. Paulo rero hanura aba bantu b'Abanyefeso ngo nico gituma ngo mugende, ndabahanura ngo mugende uko bibereye ihamagarwa ryanyu, mwiyoroheje rwose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabarirana, muri mu rukundo. Imana idufashe cyane, tugende uko bibereye ihamagarwa ryacu, twegera Imana. Wongere kuva muri kamenyere ko kumenyera Imana, ko kumenyera abakozi b'Imana byaduhombeje imigisha myinshi, byaduhombeje. Hari abo byahitanije imivumo, hari abo byahitanije intege nke, abo byahitanije idini. Ubu bicaye bari mu idini mu nzu y'Imana. Raba uko bimeze muri wewe. Hari abantu inyota igishika cyo kuba mu nzu y'Imana ataco bagifise, kubera iki kamenyere. Baza baronsa umwanya, ako nakamenyere warabimenyereye, barazi ko ndi umumambre w'ishengero, naho ngenda dimanche ntaco, kandi sinja kuraba abantu. Erega nubuje kuraba abantu singenda ngo abantu kandi ntuzoze kugira ngo abantu bakubone. Oya, erega nigishika uba ufitiye Imana, sico ufitiye abantu. Ariko burya kugirira igishika Imana bituma na bene data tubagirira igishika. Erega iyo tuje turabonana na bene data, uraza umuntu abamahoro aheruka ku munsi wa Mungu mu nzu y'Imana. Erega baza hagati mu ndwi tuba duhiriwe, urabona bene data ukumva uranezerewe, mwene data arakomeye, bakatubwira mbere ngo nakaragwaye, tukamenya na situation y'abandi bo hagati yacu bitameze neza. Nukuri tufitiye igishika Imana n'abantu tuzokibagirira. Ariko plus uburi gishika c'Imana, uburi gishika cyo kuba mu nzu y'Imana kuko ukunze Imana, nagira ndakubwire ngo uzosanga n'abantu utabafitiye igishika, uzosanga igishika cyaraheze kera. Imana idufashe cyane. Dawidi yari umugabo yamana igishika c'Imana. Aravuga ngo yo ese umunsi umwe gusa kuba mu ngoro y'Imana bisumba imyaka 1000 kuba handi. Aravuga ngo novuma amahagarara ku gisafu c'ingoro y'Imana yanje hariya ku irembo, ku bikingi vy'irembo, mugabo nkamotegwa n'ubumote buva mu nzu y'Imana. Cyari gishika, byari inyota afise yo kuba mu ngoro y'Imana h'Imana iri. Aravuga ngo umunsi umwe gusa byandutiye imyaka namaze mu bindi, byandutiye birusumbye imyaka 1000 kuba mu bindi. Haleluya. Naho woba mu cyubahiro isaha imwe gusa mu ngoro y'Imana byokurutira icyo cyubahiro, byokurutira ibyo vyizurimo. Kuryama isaha imwe mu nzu y'Imana, ukaryama ku kirago, ukaryama hasi, byokurutira imyaka 40 umaze uryama kuri irya matera nziza. Ariko kubera igishika cyagiye twabaye muri kamenyere, nibagenda abafisi yo baca, nitube nka babandi bavuga abasha ngo hakizwa abakene. None tumere nka ngo baza kurara mu rusengero n'abadafise aho barara, eka baba bahafise da. Mugabo baratanze ikimazi kubw'igishika bafitiye Imana, kubw'inyota yo kuba mu ngoro y'Imana. Tuve hasi dusenga Imana, tugende uko bibereye ihamagarwa ryacu, nitubimenyere. Ntiyaduhamagariye ngo tumumenyere, yaduhamagariye kumwamanira igishika, kwama hafi yiwe, kwama tumurondera, kwama tumwifuza. Kamenyere iragahera n'uburozi bubi, n'uburozi bubi. Dukemeye iyo mpwemu mbi ya kamenyere, nikabe muri twebwe, nikabe mu miryango yacu, nikabe mu nzu y'Imana, nikabe muri twebwe. Umwe wese yiyumvise, urazi igishika usigaye ufitiye ingoro y'Imana, urazi uko bimeze urukundo rwa mbere iyo gwagiye, urabizi cyubahiro ko kutacubaha iby'inzu y'Imana canke abakozi b'Imana kubwo kamenyere, urabizi. Reka rero dusengane Imana, duze ikiganza cyawe, dusengane Imana.
iyi mpwemu mbi ushobora kuba wumva umengo nta kamenyere kari muri wewe, ariko hari naho koba kariko karavyuka, hari naho koba kariko karavyuka. Uravye ukuntu gusenga kwawe kwari kwasubiye inyuma, kuza mu nzu y'Imana vyasubiye inyuma, wahora mu byo kuririmba warabivuyemwo, sinzi uwaguhaye ikonji, bishobora kuba wikuyemwo na kamenyere, ataburyohe wigeze wumva muri uko kuririmba, usanga wabihevye kubwo kumenyera. Ariko burya birimwo uburyohe, iyo ubigiyemwo wumva ufise igishika, wumva ufise ico witeze, harabamwe uburyohe. Reka dusenga Imana idufashe irandurane n'imizi kamenyere muri twebwe. Nimba umunsi atakari muri wewe, wisengere nikazoze ejo canke hirya yejo. Uziye ngo amaze guha gahambaye, abona ivyo abaherezi bakora ko ari bisanzwe, aramenyera. Imana idufashe ni wabaga hambaye, nuzohave usanga wamenyereye, usange utahukanye umuvumo, usanga utahukanye imibembe, usanga ugize iherezo ribi kandi vya mbere vyari vyiza. Imana idufashe ni wakore vyiza uyu munsi, tubere maso ubugingo bwacu, ihamagagwa ryacu ejo ntituba bahombe. Data mu izina rya Yesu, raba ishengero ryawe turi imbere yawe, raba ishengero ryawe uhoraho turashakaje. Twariko tuganira kuri iri jambo rijanye na kameremere, kamwe twasanze kanyaga kubaha, kanyaga urukundo, kanyaga ibishika, kanyaga ubwiza bwa mbere, kamwe kanyaga kuba mu bikorwa vy'Imana, tugasanga twabihevye twabivuyemwo vyabaye ibisanzwe, tugasenga vya kameremere. Mana dufashe turongogwe na mpwemu yera, niwo wundi muti nitwarongogwa na mpwemu yera tuzokwama muri bishasha. Kamenyere kajana n'umubiri, kajana n'ibiri, ariko mwami nitwarongogwa na mpwemu yera nituzomenyera ko mpwemu yera tujana muri bishasha, atwinjiza muri bishasha, twereka bishasha, akaduhishurira bishasha ku munsi, nidusange twamenyereye. Ndasengeye mwene data yatwawe akayombekere na kamenyere, mu izina rya Yesu Kristo, ngo umugendere iyo mpwemu mbi ndayiturije umuriro w'Imana. Iyo daimoni ya kamenyere ndayisanganguye, imubuza kuza kwifatanya n'abandi hagati mu ndwi, imubuza gusubira mu gikorwa yahozemwo. Iyo mpwemu mbi yamuhinduye umukristo wa dimanche, ndayiturije umuriro w'Imana. Harabahombye ubushobozi, harabahombye amavuta ku bakozi b'Imana kubwo kubamenyera, kubwo kubasuzugura. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye umuntu wese mwami, ngo umugirire neza uwamenyereye ibikorwa vy'Imana n'abakibisengera, umugirire neza uyu munsi, amenye kuba mu murimo ko atakubimenyera. Mu izina rya Yesu Kristo Mana dufashe, utugirire neza, ubohora ubwoko bwawe, ubohora ubwoko bwawe, nituze turangirize mu vy'umubiri twatanguye mu vya mpwemu, udufashe nituze turangize mu mivumo twatanguye mu vyo kugororoka. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, gendera umuntu wese mwami, wongere ureme urukundo rushasha mu makouple, wongere ureme urukundo rushasha dukunda Imana, rube nka rumwe rwa mbere, rube rushasha, unagura imigenderanire yacu n'Imana. Kamenyereye karanduranwe n'imizi, kamenyere karanduranwe n'imizi, tugira urukundo rushasha, dukunda inzu yawe, dukunda ibikorwa vyawe, dukunda imihamagaro yacu. Mu izina rya Yesu biteko dukunde n'abakozi bawe, nitubamenyere. Mu izina rya Yesu Kristo uzobukoze cyane mwami, uzobukoze Mana nziza, uzobukoze. Gendera umuntu wese araha yari yaraboshwe na kamenyere, yari yarashubijwe inyuma na kamenyere. Mu izina rya Yesu yanyazwa amavuta na kamenyere, umugendere, umugirire neza. Uhereye uyu munsi byo kumenyera bikugweho, urukundo rwongere kuba rushasha, ibishika vyongere kuba bishasha, kubaha Imana vyongere kuba bishasha. Uzobukoze cyane mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Sanze Imana iri mu ruhande rwacu,